mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha ugurira ko kino kiganiro cacu nongera ndaguha ikaze kuri channel yacu ya NE Production. Kuri mikro muri kumwe na Mariella IRAKOZE aho nagendereye umutumire wacu uyu munsi agira tuyagire ibijanye n'umwuga wasanzwe akora wo gukora impuzu akoresheje crochet n'inyuzi, umwuga tutamenyereye cyane mu kino gihe womenga n'ibintu byakugwa cyane kera. Natevye rero kana kiri umutumire wacu nongera ndamuramutsa ndamuha n'ikaze kuri channel yacu ya NE Production. Ndakuramukije cyane. Ndabaramukije amahoro. Umeze neza? Yego turashima. Ndamutse abakunzi bacu wongera ubibwire. Ndabaramukije gose aho muherereye muri amahoro. Hama jewe ni Irakoze Mariella, nkaba mba mu Kamenge Bujumbura. Nkaba nkora ibintu by'inyuzi. Tugenegene mu bintu by'inyuzi niko kazi kanje sanzwe ndangura ka buri munsi. Ndajisha impuzu ibya décor byo mu nzu, ibintu bitandukanye, ibirato by'abana, amaherere. Ikibazo ca mbere Mariella, mbega umwuga wo gukora impuzu ukoresheje inyuzi na crochet wavyumviriye ryari, wabitanguye gute? Gukora izo mpuzu rero navyumviriye gutangura kubikora kuva muri 2017 mejeje ishure imanite. Wavyumviriye gute? Inspiration yayikuye hehe? Narakoze echarpe nambara, ndayambaye aho nciye bakaza bahimbaza, kandi nari nayikoreye n'amaboko yanje. Ndavuga ati kumbe bya bintu biramarcha rero atobigira umwuga, kumbe vyocamo. Naho nabihereye maze gukora iyo echarpe naciye nkora ni capture nako hejuru byanje nyene nambara. Dusohotse n'abagenzi ndabyambaye abantu bakaguma bambaza, rero bica biranyaspira cyane. Ntangura kuronka abakiriya gutyo batangura gupasa commande umwe haragera igihe baragwira, ndava ndabigira akazi. Ko wari uhejeje ishure, ko bikozereje kwiga mu ishure, wari wamenye ryari gukora izo mpuzu? Byatanguye bivuye ku muvyeyi wanje, mama wanje. Twicaye muhira muri vacances misi yose ntitwashobora kwicara gutyo. Twarajisha tukajisha ama-echarpe ajya abana kwambara muhira, tukajisha ni tugafuma amashuka. No kuvuga jewe ico narinzi ko ari kujisha ama-echarpe no gufuma amashuka gusa, ariko kugira ngo shobore gukrea ibintu by'amamodele umuntu ashobora kwambara ni design mu mutwe ndabikrea jeje nyene. Atawundi muntu arinze kubinyigisha birizana. Ugukora impuzu ukoresheje crochet bikora gute? Gukora impuzu nkoresheje crochet, kwanza ndagura inyuzi. Ngura inyuzi ku ma boutique, hama nkajisha nkakoresha igikoresho niki. Iyi niyo bita crochet. Ku batayizi ni crochet niyo nkoresha n'urunyuzi. Hama mu kujisha navyo ni ibintu ubusanzwe umenyereye kubera bisanzwe bimbamwo, ariko kazi kanje numva ntanguye ndoke impuzu ndayirangije. Hama ko mu mpuzu z'inyuzi ko hari gihe bavanga amabara, ntoba hari amabara atajana n'ayandi ajana, amabara mupfa kuyavanga uko nyene kubera ubona kuryoheye canke bivana n'impuzu n'uzoyambara, hama kisunga guhitamwo amabara? Amabara ntupfa kuvanga, hari amabara atajana. Ego ariko kenshi nk'amabara y'idarapo ry'u Burundi arakundwa cyane n'abarundi kazi. Turakunda kujisha impuzu zisa gutyo kubera byerekana karanga, kandi nk'umuntu agiye nk'ahantu mu kibanza ciratiro, iyo yambaye iyo mpuzu barabona ko ari ibintu bijanye n'ivyo agiyemo. Ego hame ayandi baca bakunda nk'abantu b'abajene barakunda amabara y'ikirasta. Urabizi ko abajene turyoherwa n'utuntu dutandukanye. Hama nk'impuzu z'ababebe nazo muzikora mwisunza yahe mabara canke amabara mukoresha nk'impuzu z'ababebe, impuzu z'abasore, ayo mabara yo batanda gusa? Aratandukanye kuko impuzu z'ababebe kenshi yari umubebe w'umuhungu tumukorera bleu na blanc, kenshi blanc ntiburamo. Hama yari umukobwa naho naka rose na blanc. Nawe rero bitandukanye kuko impuzu z'ukuze we wahitamwe amabara amuzamwe ku mutima wiwe. Amabara akunda kenshi dukunda kuronka abakiriya b'abakobwa. Abakobwa barakunda kuryoherwa gose, nibo bakunda izi mpuzu. Yego basohotse bagiye nko ku mucanga ku mazi bagenda biyambariye baberewe. Hama abahungu nabo bakunda
amashati n'amasenga. ufata igihe kingana gute mu gukora impuzu imwe? Impuzu imwe biravana na modele ziratandukanye, ziri ubwoko bwinshi. Hariho modele ziba ziri sere, inyuzi ziri sere zifatanye, ziri sere, hama izindi nazo zikaba ari transparent. Ni ukuvuga ziba zibonerana. Zibonerana nkaho agatambara kari inyuma yawe? Yego, nk'uko nyene. Hama izi ziri transparent rero mu kuzambara barashiramo akantu indani kaza gufuka. Abakobwa. Hama iziri sere nazo urambara uko nyene nta kibazo. Izo mpuzu wavuze cyane ko zigura abakobwa, mbega ko mbona menga hari igihe usanga hari umubiri uja hanze cyane cyane nk'inyuma mu mugongo ugasanga hari hanze. Ziba zigura abakobwa bose ko mbega usanga bavuga ati jewe gushira umugongo hanze, gushira utugo hanze bigenda gute? Mura nk'abakiriya ba kategori? Uwo ari we wese arapasa commande. Mu bisanzwe ntidukora zirekura gusa, turakorana turya tw'udupira tugera ngaha dufuka kandi tumanuka, n'amakanzu maremare ari transparent canke nabe transparent. Urumva nuko mu bisanzwe uwo ari we wese akeneye kwambara arambara. Nibiki bituma impuzu za crochet ziba izidasanzwe? Ni kubera zitambara bose. Igituma zitambara bose ni iki? Mu bisanzwe benshi baratinya, bavuga ati inyuzi nk'ubu ndayambaye umubiri ugacuja hejuru canke iki. Bisaba yuko twebwe tubanza tukagusigurira, twakubwira ati impuzu rero ikoze gutya uzoyambara gutya, bivanye na modele uba watanze. Hama rero igituma itambarwa na bose nuko inyuzi mu bisanzwe abantu benshi bazikunda ziri uko ziri naturel. Benshi bakunda zirya ziba zakoreshejwe n'intuze n'imashini. Izi rero zuku zikundwa n'abantu bakunda kuja ahantu nyene, ahantu tuvuge ahantu nyene harekura akayaga nyene. Numva umenga nuko nobivuga. Ni impuzu zirekura mu bisanzwe? Impuzu zirekura, yego. Mugabo n'imipira y'imbeho yose irajamwo mu byo dukora, bivana na saison umuntu aba arimo. Ibitambara byo ku meza nabyo turabikora. Nta ntambamye wowe ugira iyo uri kurakora izi mpuzu za crochet? Iyo ndiko ndazikora, yego haragera igihe inyuzi zikabura, ugasanga nk'amakuru ushaka urayarondera ukayabura, ariko apart y'ivyo ibindi byose birasanzwe. Umuntu arakora nk'uko ukora kandi kazi kose. Wowe bikora nk'akazi kagutunze canke n'umwuga ku ruhande? Niko kazi nyene kantunze. Reka mvuge ati niko kazi kantunze kuko naho katontunga ko nyene muga karungirira. Ndagakorana no gusuka. Nubwo bubiri bontonze bumbesheje. Rero nabigize umwuga, ndabigira akazi kanje. Abantu bifuza kuronka izi mpuzu za crochet bakuronka gute, bigenda gute? Urafise ama platform yawe washizeho uvuga ati uwondondera nyandikira ngaha canke ukurondera gusanga mu kibanza cyawe ukorera? Uwondondera kenshi bandondera kuri telefone. Telefone yanje rero urumva ni nka computer yanje niyo nkoresha. Benshi bandondera kuri telefone kuko ama contact ndayasiga. Kuri Facebook ndafiseho page, mugabo nta bintu byinshi biriko. Yitwa MRSI. Washatse kuvuga? Nashatse kuvuga ni iyo M isigura izina ryanje d'abord. Hama R Mariella. R ni izina rya mutoyi wanje nawe turakorana. Hama S ni izina rya grande sœur nawe turakorana, Sandrine. Hama iyo I igaruka kuba irakoze kiwanje nyene. Mufise association n'abana muvukana uko mwavyiga mukiri bato murakorana canke wese wowe ukora giti cawe muvuga? Je nkorana n'aba sister banje. Turi batatu. Turi batatu kubera uwa kane ntakunda kuba ari disponible. Tukora kenshi turi batatu rero no kuvuga grande sœur na petite sœur. Murakorana umwe wese arazi hari abamuzika bikora mugaca mujanga mugakorana? Yego. Kandi kenshi urumva niyo turonse amakomande umwe wese afise
tuvuge ngo specialité yiwe ikintu abasanzwe azi gukora gusumba ikindi kuvuga nka grande sœur ku mipira y'imbeho niwe wa mbere n'inkofero zo mu mutwe umuntu akeneye komande y'umupira w'imbeho inkofero grande sœur waba hari yego hama petite sœur nawe agaca akora izo z'abakuze amakanzu amajipe nanje uduhuzu tw'abana kenshi nta muntu muri mwebwe bavuga ati jewe natoye iz'abagoye we yatoye iz'aboroshe jezi ntwara umwanya mwinshi oya bigenda gute ni ukuvuga yuko twese byose dusanzwe tubikora uyu unyaronse komande nyinshi tukavuga ati nk'ubu tukavuga ati hari amajipo menshi n'amakanzu menshi jewe nca mfata nk'imwe canke zibiri nawe agafata izindi tugahuriza hagati mugabo umwe wese aba afise point fort yiwe nta kubitana ko ngo uyungutse komande bisigura ko namahera namba muyaronse murafise ukuntu mu yego mu byumvikana hagati mukagira cyane gose mukora nk'abavukanyi ubusanzwe yego kandi biraryoshe gukorana n'abavukanyi usumba Ega Mariella hoba hari ahantu muramugenda kurata izi mpuzu zanyu mukora yego cyane gose mu bisanzwe ntituba turi twenyene n'abandi bose bafise tala zitandukanye niyo baba bari umwe wese arata bijanye n'igikorwa akora nanje nja kurata impuzu ziwanje nkatwara n'amasakoshi biba biri complet tukabikora nka kujya kwa défilé de mode iyo bateguye nk'ikirori ca défilé de mode baratumira abastiliste nanje bantumiye nca ngenda ntwaye iby'iwanje nkagenda nkambika abamanike bakazitambukamo badefila zigaca ziba publiye nyene abantu bakazibona kandi bazambaye bagaheza bakakuriha canke baba bazikuze bazitwara aho turihwana n'abateguye ikirori hama kandi ikindi naco turazikotesha kubashaka amafoto meza turazisora tukazikotesha bakagenda bakifotoza hama bakazigarukana abahungu n'abakobwa bose yego umwe wese n'umwambaro aba yashimye hoba hari ahantu mwateguye mwigishiriza umuntu yabashaka kwiga gukora impuzu akoresheje crochet bigira ngaha nyene kubera dusanzwe dukorera muhira kubera dusanzwe dukora par commande n'uje kwiga aca yigira ngaha nyene tumwigisha gute rero tuba dusanzwe dufise ibyo turiko turakora aza akicara aha tugahera kuri po ya mbere tukamubwira ati batangura gutyo uramwigisha gufata crochet kubera si bose bazi uburyo bayitwaramo ico ni ca mbere hama ukamwigisha ingene akwega urunyuzi amaze kumenya po ya mbere ibindi bica vyoroha mukamwigisha ingene ashobora kuvanga amabara ego amabara ajanye ibyo byose biba birimo washaka kwiga arondera umwanya wiwe hamwe no mu karondera iwanyu ushaka mufise amasaha mwateguye muvuga ati amasaha nayo kwigisha abantu baba baje kwiga bimeze gute iyo amaze kuba yasabye nyine ko ashaka kwiga jewe ndarondera umwanya wanje mba ndi disponible hama nkamupropose nkamubwira ati umunsi n'uyu amasaha naya mba ndahari niho mba ndiko ndajisha ati wowe birakorohera uwo munsi urabona uzo ufise umwanya tubihurije ko duca dufata iyo minsi tukayifixa akaba ari iyo minsi aza kwigirako hoba haza kwiga abantu bangana gute si benshi kubera mu bisanzwe benshi baragira ubunebwe ni ukuvuga kwicara nk'amasaha 6 yose uriko umeze gutyo uri kurajisha ntibyoroshe bisaba umwete yego bisaba umuntu w'umwete kandi bikaba bikurimo ari ibintu bikubamo ni sawa uri umunebwe urumva wo kwicara isaha mukabura arambuka barihe ni ukuvuga hariho n'abatangura kwiga akaza akiga umunsi umwe abonye byanse nyine agaca avuga ngo yango sinzogaruka byananiye akaba arabihevye n'abandi baguma babandanya rero abaza kwiga kujisha ntibaba benshi cyane oya twaronka nk'umwe babiri nka 3 bazira rimwe ego mugabo ntibaba benshi ko numva ari umwuga ubasaba umwanya munini gukora impuzu ukayikora amasaha menshi ukicara ukayikora revenu mukuramo irahuye n'umwanya muba mwicaye mugakora impuzu usanga harimo uruhombo ati kandabireke birantwara umwanya bivanye n'umwanya ndabikora oya
ikintu gikunda naho niba ntoye urumva ntibyo kuza kugikora natwe kuba tuba tubikora tubikunda tugiye guharura iby'umwanya tuba twarabihebye kera mugabo kubera ari ikintu wiyumvamo kandi udategerezwa kureka ngo kigende gutya urakora nyine. Abo bantu mwigisha mwigisha ku buntu hari prix kanaka mutegura ati maze kwiga zoruka ego iyo prix irahaba kubera ujya mwanya uri kuramwigisha biraguharantisa cyane bituma igikorwa cyawe gifata umwanya muremure cyari gukorwa umwanya mutoya bica bisaba rero yuko urumva umwanya aca urihira uri mu nzu gusa turakora n'ibya décor byo mu nzu n'ibyo hanze. Décor byo mu nzu ushatse kuvuga ni ukuvuga nk'ubu par exemple nk'inzu igaragara tugashiraho akantu kuri mer gakozwe mu runyuzi kaza kugira décor urumva ugashobora gukora nk'akantu ushobora gushiramo tujya tumateriel umuntu akoresha nko ku bakobwa ku bantu b'abakobwa n'abamama turagira akantu kameze nk'agasaka simbori ngene no gasigura gushiramo brosada n'amakorogate na bijya bintu byo kwisigisha nyene kaba kamanitse nko muri douche na cyane ko bafise byinshi abakobwa n'abadamu cyane gose tukora kaguze nyene kanini ushobora gushiramo utumateriel twawe ujya muri douche uko ugaheza habuka cuvayo byose uhejeje mugakora mu nyuzi nakona yego ako kantu wavuze mu manika ka décor ko muri salo nako mu nyuzi yego tubikora mu nyuzi nko no ku matara hose turagira amadécor amatara amalampe yo mu nzu turagira décor umuntu ugashobora kugashiramo itara rikaja hagati hamwe itara ritaguma rirahagaragara muga dukoresha inyuzi tugakoresha nyana n'ubudede iyo hageze ku by'amadécor n'ubudede burajamo ubudede uvuze byo bashobora kwambara ku maboko yego uduperle kubwoko butandukanye décor zanze nazo wavuze zimira gute zo hanze nko mu mafete abagira amadote n'amamariage turakora n'amashurwe yo gushira nko ku mameza muri salo yego amashurwe ushobora gushira ku matable hajya baba bateguye nyene mu mamanza bigasha biza nyene bitagasa ibintu by'inyuzi gusa amadécor shurwe umuhungu ashobora guha umukobwa muri dote yego canke amashurwe yo kuja gutegera abavakansi kuri airport byose. Mariella ko numvise ufise abantu muvukana mukorana mwagiye hamwe mukaba muri ahantu mukorera ahantu muhira sikubarabara nimwa mutegura kuzoja hano ku mugaragaro uzoshobora kumanika ibintu hahita abantu benshi kugira ngo bahite bararaba bagira amakomande canke bashime amaservice ya n'amaproduit cyane gose turabitegura nabyo biri muri projet ko turondera ahantu hagutse tukarondera imanike byo kumanika kuri izo mpuzu tukamanika n'ibyo byo gukoresha amadécor nyene yo mu nzu kugira ngo buri muntu wese arenganye ahita araraba bashimye bapasa amakomande canke bagura ku bisanzwe bihari yego kugira ngo twagure igikorwa nyene twagukirwe tuje kandi ahantu habona uburenganye wese ashobora guhita araratira ijisho akavuga ati je ndashimye nzoza kugura canke ngenda nguzi bibaye ngombwa muzane n'abandi bakozi numva ko mukorana muvukana yego shimwe abandi nyene dokrite nuko nyine kugira ngo byaguke twiteze imbere duteze imbere n'abandi yego. Ndakubaza ikibazo gisa nk'icanyuma nk'ubu Mariella uri umuntu turabona ko ukiri muto wavuze ko urana na mukuru wawe hakaba na mutoyi wawe ntaranse kuvuga ati twicare mvoragije ishure direct muri cyo tawanta mu gukora izi mpuzu niki nk'ubu wimvira ku bantu usanga bashaka guma bicaye ntibashake gukora na cyane cyane ko numvise ko nk'umugabo wo gukora impuzu zanyu usaba kwicara ataboneka yego niki wobwira abajene usanga baguma bicaye kwanga gukora ugaya akazi barudira cyo gukora akazi kose bujyana akazi karuhisha kataruhisha kuko nakazi koroshe kahari rero ico nwamagarira abajene ni kukura amaboko mu mpuzu tukareka ubunebwe tukicana n'abandi tukakora igikorwa nyene ari nk'ubutabishoboye akarondera nk'umuntu abimenyereye akamwigisha
ndetse no mu buzi butandukanye seto nk'ubu ubuzi bwinshi bwa leta budakunda kuboneka rwose umuntu arashobora gukrea akazi kiwe kandi kakamubeshaho kakagutunga imyaka n'iyindi rero mu gihe warese ubunebwe uragenda ukiga mu bandi ukiteza imbere nawe kuko nk'ubu dufatiye nko ku bikorwa biba bitandukanye ibikorwa bikunda gusohoka rwose urabona yuko hariho nk'abantu bataba bazi ibyo kujisha mugabo iyo yicaye umuntu akamwereka ugasanga umuntu afata n'ingoga biciye bihura rero nuko atabunebwe agira aca bimenya n'ingoga nawe agaca atangura igikorwa ugaca usanga ariteje imbere hama nawe akazokugura nka kampuni yiwe ugasanga yaba mu entrepreneur ateye imbere rwose. Hari ikindi kibazo niyumviriye Mariella mbega nk'ubu nta bantu barabaza bakabaca intege ibyo bintu ni bya kera izo nkuru zambarwa kera ubu nta muntu yozibagurira ni muzireke bakabaca intege bakaba cyane rwose ahubwo nibo benshi byo kuva nkitangura n'amahura n'abantu bambwira ngo ibyo ngo ntibishobora kukubesha kuko byo ntaho bizogushikana ariko ubu ngerageje kuraba aho binshikanye no kuri ndashimira abantu ivyo bibwiwe n'abagenzi bawe canke abantu bakubona yego abantu bo hafi abagenzi canke abantu tuzinanye asanze wicaye uri kurajisha agaca kuri kuratumwanya genda urondera kandi kazi ivyo nivyo kubesha mugabo birambesheje nyene kandi abishima gose ubu wabwira akajambo kamwe ati ubu no wabwira ati kuba mwaranciye intege no kuri nabo numva no babwira ati ahubwo namwe muzoze ndabigisha wenjira nukuri bankoreye amakosa kunshi intege Imana yanje ndashima cyane kuko zitacitse nyene numva nabandanije ndakora kandi ndafise n'abandi benshi banyankoraje cyane ndashimira cyane abantu banje ba hafi baba banyankoraje nibo batuma ngeze aho ngeze nukuri. Bwa ngo Mariella nta nimero tubarira umuntu azikeneye izimuzu akazoshobora kuzumva nka kino kiganiro yego agashobora kwandikira cyangwa gutelefona akubwira ati ndashaka impuzu ni yego kuri WhatsApp ndakoresha nimero ya Leo 71 224 840 71 224 840 iyo ni WhatsApp yego amakuru ya apeli isanzwe nkoresha 60 81 82 40 nito ubu nkeneye wese utandose ku murongo urashaka kundondera kuri izo nimero kantora hama kuri konte ya Instagram nkoresha Mariella IRAKOZE Yego tashobora kurangiza rero ikiganiro Mariella tugushimira cyane wakoze kuduha umwanya wakoze kutwakira wakoze kutuyagira experience yawe nibaza ko n'ikindi gihe umuntu akwikoze ko mu kindi kiganiro naho bitubari umuntu azokuronka. Yego cyane namwe mwakoze cyane mwakoze guha umwanya wanyu mukaza kunganiriza cyukuri ndabashimiye. Yego tugende dushimira namwe mwese mwadukurikiranye aho muherereye mutumire wacu mwamwumvise Mariella byo twayaze mwavyumvise mukazokenera amakomande y'impuzu uzoshima yasize nimero mwavyumvise tuzozandika no muri commentaire ku muntu azoba mukeneye azoshobora kumurondera azironke. Mwakoze rero ku mwanya wanyu mwadutije namwe kucyumviriza kino kiganiro cacu tongera tubasaba gufyonda subscribe commentaire ku muntu yabaye intéressé ku muntu yashimye kino kiganiro tutibagiye like na share. Turabashimiye rero NI production irabashimiye muri rusange muzoma demutishigira no mu bindi biganiro bizoza tukaba tubashimiye gose naho utaha bye bye.